Isanganiro. Urebye igihe tumaze twari tumaze kugerageza kuzana igitoro inshuro zitatu mugabo yo bahati ntiyadusekeye kugira ngo tukizane. Rero turiteguye kuzana igitoro i Burundi, igitoro kinshi, igitoro kibenkeye. Ikindi gikuru twiteguye kuzana igitoro kugira ngo tugire ikintu bita centre de distribution di Karibira i Bujumbura. Abakongomani bazi barangure amadolari, abarundi barangure. Ikindi kirengeye byose nuko igitoro tugomba tuzane ari igitoro tuzoranguza ku mafaranga y'amarundi. Abarundi bavyumve bizwi neza, ahubwo bose iyo tubivuze baraduseka ati nta gitoro kicuruzwa ku mafaranga y'amarundi. Dufise igitoro kingana n'amaritiro miliyoni 12 i Dar es Salaam kiteguye kuza i Burundi. Igitoro gitembera iyo bakiranguye kuza kuko supply yakiranguye yaranguye igitoro kingana n'amaritiro miliyoni 60. Agicamwo ibice bitanu. Igice ca mbere cyageze i Dar es Salaam cyahagize ku madolari, kiteguye kuza gushika Ikobero kizuba kiri ku madolari. Kija umupaka Ikobero kikinjira i Burundi, transaction tuzikora ku marundi. Ni mutugeze tubahaye imisi itarenga 14 mukaduha ico bita lettre de crédit. Banke ikayiduha, ikayiha umukiriya wacu aje kurangura icyo gitoro cyose tukayironka. Muri bubone ibitangaza bikorerwa i Burundi kuko twaronse depo turashobora kwinjiza amakamyo 100 ku munsi. Mu ndwi twinjije amakamyo make arashobora gushika ku 300. Ku mafaranga leta isigira umukiriya ku pompe ni 65. Mugabo siyo babaha twebwe tuzuyarenza ko incuro zigiye kuba zibiri. Leta nabo twaganire batubwiye bati ko mu gifise kizimbutse muraze muganire na leta, muganire n'abakiriya ngo bashaka kuja kwibarabara. Na leta tuyaga batubwira bati ibyo mwo bikora amezi 6 muza igitoro kizimbutse uko two kwicara nka leta tugapunguza ibiciro kuri icyo cyose i Burundi. Isanganiro.